ibintu biryoshye kenshi abantu barabyitiranya no kwiryohera. Muri ikintu kiryoshye kiva ku Mana yonyene. Ikintu cyose kitavuye ku Mana cyama giherekezwa n'umubabaro. Nicyo gituma umunezero uri ngaha ndemeza ijana ku ijana yuko ukomoka ku Mana. Ntibisigura yuko umuntu ngo kubera yizera Imana ngo rero ngo twigirirwe tubabare tuzonezerwa niyo twaja ku isi. Nta na gato. Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Naye numva nshaka kwinumbero nyamukuru yatuzanye ari ubutumwa bwiza. Naye numva nshaka dusangire no jambo riri muri Yohani 10 umurongo wa 11 muzamukoze. Haravuga ngo ni jewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ni jewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Uwo mwungere mwiza two turavuga ni Yesu. Ni Yesu. Izi ngabire zari kuri uno munsi ziriko zikora ibintu bitagira akamaro. Uno munsi yako two turaririmba indirimbo atacu zimazi ziteye isoni zibitera soni zisambura canke zituma abantu bumva bagira ubwoba bw'ubuzima canke bumva abantu bumva umenga bashaka nabo nyene gusambura ubuzima bwabo canke indirimbo zosha abantu kunyibiyayura mutwe. Ariko ku bwa Kristo kuko umwungere mwiza twamukurikiye uno munsi nico cyavyaye zino ndirimbo ziriko ziravuga uno munsi. Nico gituma muntu mbere nyamukuru yatuzanye ngaha ni kugira ngo nibiburi uwundi muntu umwe cyangwa abandi bantu babiri bahindukirire Kristo. Ndakubwiye nukuri urashaka kuba uri ubayeho ubuzima meme nibaza ko bunaryoshe hari igihe wumva umenga buranaryoshe mugabo ushobora kwibaza agiyemo Kristo icubuzima buba ubuzima ntibushoboka Yesu atarimo. Nukuri urashaka kuvuga ati none ko mpema none ko Yesu umunsi yojamwo wo kumva aho bitandukaniye. Imana yambaye umubiri imanuka hano ku isi yemera kumaramara yemera ko abantu bayambika ubusa bayambura impuzu kugira ngo jewe nawe uno munsi dukizwe je nawe uno munsi tugendere mu muco jewe nawe uno munsi muri twebwe hatemba ubuzima bw'ibihe bidashira. Nico gituma nta kindi gituma cyatuzanye abavuza abaririmba abatamba kwari kugira dusemerere n'ijwi rirenga ubugira kandi ushobora kuba kumaze kubyumva inshuro 10 cyangwa 15 ariko izina rya Yesu kuko ariyo solution yonyene kuko ari wo muti wonyene kuko ariyo nzira yonyene ishika natwe tuzohagarika kurivuga. Ushobora kuba uri ngaha umaze kubyumva na kenshi biriko ndavuga mukavuga uti baje kuturokita tuje mu giporoti oyaye nta na gato oya je twebwe ni Imana yadutumye kugira tukubwire yuko igukunda yakubonye iri mu ijuru iramanuka irambara ubusa ifa ku bwawe ishaka gusa ko musubirana imigenderanire myiza. Nimba mu kuryama igihe cyose wibuka kuzimya itara mugasanga nta narimwe wibuka kubwira Imana merci wakoze umunsi waheze. Nimba igihe cyose saa sita hageze gufungura atana ari mu byibagira ufise n'ibihimba by'umubiri muri wowe saa sita bicaye bikwibutsa kwakira Yesu mu buzima bwawe uronka hapere nayo shasha yo mu mutima ikwibutsa ko Imana igukunda ikwibutsa kuri cyari mu gishasha ikwibutsa ko nyuma y'uno buzima hari ubundi buzima kandi uzobubamo kandi inzira nyine kwinjiza ari Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo nibuguhinduza idini buguhindurira ubuzima. Nimba umuntu mukuronka akazi gashasha kubera gusa umushahara waduze gato ashobora guhindura imodoka agendesha agahindura ivyo yambara canka haba canka ivyarya. Kristo ahindura ibirenze ivyo. Kristo ahindura ibirenze ivyo muri uno buzima bw'uno munsi n'ubuzima bw'ibihe bidashira. Nta kindi gituma na kimwe turinga nta kindi gituma na kimwe fashe no mwanya nta kindi gituma na kimwe fashe na Bibiliya mu maboko atari kugira gusa ndagusubirire muri gira kandi yuko amakuru wumvise kuri Kristo ko Yesu agukunda niyo amakuru wumvise ku Mana yuko Imana ikurondera ku munsi ku munsi ihagaze ku rugidodora kandi uyugurira yinjira ntutinye kuyugururira nivyo. Imana nta zindi aferi Imana ntiri busy na aferi zawo ni na aferi z'ibihugu oya igihugu cya mbere kirazi shinga yifuza gufata miri umutima wawe kuruta n'andi maferi urava ama televiziyo makuru bavuga ngo na maferi akomeye yo muri Ukraine ngo n'Uburusiya birakazi oya kumana umutima wawe intambara y'Uburusiya yobi no muri Ukraine kabikagombika bakaruha bonyine ubwabo mugimana ntizorambirwa kurondera umutima wawe. Numva shaka imbere yuko hari abandi baririmbye shatararirimba imbere yuko baririmba nari numva shaka baguha akajyo umunsi umwe y'amajambo bagiye kuvuga narayumvise avuzwe n'umuntu tungana twakuranye yari yarantanze gusa kumenya ukuri akamenya Imana agahinduka ngo nimba bino bintu mvuze ubyizeye
uwo taze Yesu mu buzima bwawe ahazane by'ukuri ubuzima, ahazane by'ukuri ubuzima. Utarahese ubuzima bwawe, ubuzima nturabwumva. Niba ari umuntu ngaha n'ukuri ataraha Yesu ubuzima bwiwe, ndamusabe just yegere hano imbere dusenge, yumve by'ukuri ubuzima bw'ukuri icyo ari cyo. Niba ari umuntu ngaha ataraha Yesu ubuzima bwiwe, ndamusabe just atambuke n'ibisanzwe. Ni hari ibintu byinshi turaduhagarara tukemanga, tugashira no ku mastati tukanagira n'ibiki biteye isoni cyane bitagira n'akamaro. Mugabo uno munsi ni afere y'ubuzima bw'ibihe bidashira. Kwakira Yesu bihindura ubuzima bwawe bw'ibihe bidashira. Ntacyo bipfana n'ikindi kintu na kimwe bindi bakubwira byo kwambara kuriya no kurya biriya no kutajya biriya. Bihera kwanza mu mutima wawe, bihera kwanza mu mutima wawe. Niba muri kino kibanza ari umuntu ataraha ubuzima bwiwe Yesu Christo ashaka kumuha ubuzima bwiwe, ndamusabe just ashire ukuboko hejuru, hama dusengere hamwe, hama baririmbyi babandanye baririmba. Nabuza ko boromwe ntugira isoni ntubave bibaza ngo uri muto. Yesu yagiye ku musaraba just kubw'umutima wawe. Ntiyari ko arondera gutsindira Amerika cyangwa kugira itongo ry'Imana n'u Burundi, just umutima wawe Imana irawukwiye. Na kimwe umunezero ufise kubera yuko nahaye ubuzima bwanje Yesu Christo. Ukaburi ngaho ukaba utashoboye kwegera imbere, bigasubire kandi ntange akandi karyo. Nimba ushaka yuko ubuzima bwawe ubuha Yesu, kugira ngo Yesu akuzuze amahoro, kugira ngo Yesu akuzuze umunezero, kugira ngo Yesu aguwe cya kindi. Urazi abavyeyi baratubwira ngo heba iki barakora uko bashoboye kose, ariko nasanze Kristo Yesu niwe wenyene ashobora gutuma uheba cya kindi n'abavyeyi bakubwiye guhera bitanga. Yesu Kristo wenyene ashobora kuguha amahoro udashoboye gukoresha effort nyinshi cyangwa effort nimwe kubwo. Ingo nakiri biteye isoni, ingo nibo karibu mufwe ingo na it's okay bro, mazwe ingo ni bona na kimwe ni bo mufashize ingo na kimwe. Yasibogo mukomera amashimisha ariko araza ingo nibo. Hakaba hariho n'undi ari ngaha akavuga ati ayo mahoro ndakeneye n'ukuri. Niyo mpamvu no munsi nakiriye ubuzima bwawe ngo uze mu buzima bwanje, unganze, untegeke, umbere umwami n'umukiza. Uno munsi ndakijijwe, mbaye icyaremwe gishasha. Ibya kera byose birarangiye, byose bicitse bishasha. Nzobaho ubuzima bugushingira intahe gushika umunsi uzoza kuntora. Amen. Amashi menshi tubakomera, amashi menshi cyane. Shalom. Ego kuri beat ni movement, ni igikorwa gihuza abajene bakijijwe bafite ingabire zitandukanye, bakazikoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, guhamagara abandi kwakira Yesu, guhamagara abandi gukizwa dukoresheje ingabire zitandukanye, kuririmba, gucapa, gutamba, kuvuga amaslam n'ibindi bitandukanye. Twatangiye 2016 n'umwaka wa gatanu tuko turakora. Ego n'umwaka wa gatanu tuko turakora, kiretse 2020 twakoze kuri vya covid. Umuntu wese ufise ikintu uzi kuvuga, uzi kwandika, uzi gucapa, ingabire yose ufise uyikoreshe kubwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kuri no sina kintu na kimwe wowe umuntu gifise agaciro kirenze ubutumwa bwiza, kiretse guhindukirira Yesu. Kandi nta umuntu numwe adafise ikintu muri we ashobora gukoresha agira avuge Yesu. Hama ni muri kuradukurikirana utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze.